Yes, tutandukiye ku mugabane wa Afrika gatoyi ni nkino za kane zariko zirabandanya novuga mu mpera zino ndwi muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma cyane ku munsi wa gatanu no ku munsi wa gatandatu. Ukabona ko ku munsi wa gatanu hakinwe inkino zigera kuri zibiri. Ukabona ko urukino rwa mbere rwariko rurahuza ino ekipe ya Nigeria batambitswe na Angola. Ni gitsindo kimwe ku busa cyabonetse ku ruhande rw'uru rukino. Gitsindo kimwe ku busa Nigeria batsinda igihugu ca Angola, n'ubundi Nigeria umukiza wabo akomeza kuba yigaragaza. Si wa wundi novuga aba yitezwe na benshi yari yitezwe cyane gose, ariko bivanye na je collectif yabo uno mupeti nawe ariko arigaragaza cyane gose witwa Lukman. Ademola Lukman niwe yaje kuba novuga atsinda igitsindo cyashikanye muri cyashikanye Nigeria muri demi finale ku munota wa 41. Lukman Ademola Lukman umukinyi mwiza cyane gose amaze gutsinda ni bitsindo bitatu burya muri match zibiri akinye. Byumvikana yuko ariko avyitwaramo neza, umukinyi mwiza cyane gose ubona yuko asa nk'umwe yasubiriye uyu Chukwueze. Ademola Lukman kabisa numukinyi mbona yuko ariko avyitwaramo neza muri uyu mugwande wa Nigeria, kandi ariko abafasha, ndetse nabonye hari yasinze ko ashobora kuzogaruka. Burya nabonye uyu Osimhen agira imvune. Osimhen yasohoka ku munota wa 9 asubizwa no witwa Onuachu. Mbona yuko kabisa sinzi ingene bizogenda kuri demi finale. Bavuga ko n'umwanya nta mvune yagize, yari juste fatigue kuko rabizi bakubwira yuko burya mu rufunguruzo rwa victoire cyangwa y'insinzi ry'umugwisa w'igihugu wa Super Eagles wa Nigeria, uno mugabo wabifisemo uruhara travaya cyane gose. Uravye buryo akwegala defense kugira ngo asige espace ku bagenzi biwe. Uravye nk'ibitsindo bagi baratsinda, ibitsindo by'ubwenge ubona neza yuko bose bazi yuko Osimhen waza afise urufunguzo rw'umukino. Mugabo urufunguzo rw'ofise nka Moses Simon cyangwa Lukman. Uravye muri offensive abagabo batatu barakora bikomeye cyane gose. Bariko baravuga yuko Osimhen biratangaje kuva match zitangura amaze kwatsinda igitsindo kimwe. Mugabo gerageje urabe ibitsindo bamaze ko batsinda bifisemo presque byose uruhara. Adakoze defense, adatanze umupira ngo abroke umupira, kandi bose bazi yuko ni Osimhen azagutsinda. Gasanga ko mbere kufunguruzo ruri ku rundi ruhande nabwo abantu bakinyi. Rero ni point fort rukomeye cyane, ni equipe imeze neza, ndiko ndabona itandukanye n'indi migwi yose igeze muri demi finale. Tuvuga yuko equipe ya Nigeria ni equipe mbona ikoresha intensite, uko itangura match ni kwirinda iheza match. Si equipe twake turabona mu mafaze groupe ivuga ngo ayo de moment fort de moment faible, ngo ni equipe guhera ku munota wa mbere baritanga gushika ku kanyuma. Nico gutuza gusanga Osimhen azagushika mu minota 80 ahemagirika, yifata novuga mu mafigo, yifata ku maguru, asutama kubera abariko ara récupérer souffle. Arakora cyane agatigitisha aba defenseur. Iyo je no mbona neza yuko uno mu menyereza wabo amaze kumenya neza yuko nta wundi baza kuraba muri equipe gamujya baba Lukman. Je natanga kumva Lukman umunya Nigeria ngo akina muri Atalanta izina muri Moritz. Ivyo Simon Moses nivyo muri Nantes yari nibatari muri Nantes yari mu gihugu cy'u France. Nivyo yari izina tusanzwe tuzi muri Nigeria mugandi ntiryari rikanganye cyane. Abashukweze nibo twari tuzi, bakerekeye naco nibo twari tuzi naho amazina kubera ko bari muri ya mahiga peut-être akomeye cyane tugunda kuba turaba kuri canal. Rero ukasanga equipe ya Nigeria mugiye mvuga neza yuko iri favori ngerageje kuraba mu migwi ine isigaye. Nuko bobo ni equipe koza bakubwira ati force yabo ya mbere niyo ofise uyo mukinyi meilleur joueur wa Afrika Victor Osimhen Ballon d'Or. Bafise n'amaera abafoyeri babo novuga abakinyi babaratero. Bafise abaratero bakomeye cyane go. Uravye uburyo baparticipa mu rukino barafasha ngo tugushira ko ano maera abakinyi baba eriye babo. Fata Moses Simon
ucushira kona Lukman rero ntibiboneka neza hakiri bigaca kuri ndwi yaca kuri 11 n'abakinyi ubona neza yuko apare yuko bafashwa n'abo bakinyi baba baratera baza gutanga surnombre na cyane cyane mu yamamonte ama bakinyi bayitanga cyane no mu marecuperation burya iyi parmi ama equipe burya urukino rwa quart de finale baheruka gukina rwari rwikurikiranije inkino zine batinjizwe igisindo na kimwe mu izamu ryabo ngo bafise clean sheets zine bafise ubusatirizi bwiza bafise novuga n'abasatirizi bazi kubona igori sirako yuko na defense yabo itinjizwe igisindo mu match zine iyi equipe isuduko ebizo umukinyi mwiza ari imbere wo muri Afrika ibise na defense nziza ibise na waratero beza ibise na bafoyeri beza shirako nimero 11 wa no hagati aho harakomeye shirako no mupetino yace muri Everton rinde muri Arsenal Iyobi yasuye gusha ari muri Fulham rabi gitsizo ca mbere yatanze umupira aho kuye hagati atera hariya transversal baza kurondera hariya uzimena kwega defense yose ro kumana baratereje mu gitsizo ngo ni equipe kabisa nushobora kumenya aho menera ngo imbere harugaye hagati harugaye inyuma harugaye kandi ni nuko abakinyi babo bitanga bose nta musare burya uzimena nta umusare nisuko bose bagendera kuri izina rya uzimena kuko wumva abakira muri za Atalanta abakira muri za Brentford abakira muri za Nottingham Forest n'abakinyi bakira mu migwi ikomeye kandi urumva ko nabo bameze neza nta rinze kuva zima individuality biko biraba watawe kubizana ari cukwezi nabo baramubwira ati cara harya rero aho barabonye ko yego abaye ngorukino cara harya iyi ekipe rero ku ruhande rwanjye gutsindwa igitsindo kimwe cyonyine kuva ino kandi itanguye ni igitsindo banganyije kimwe ku kindi na bakina na Guinea match yabo ya mbere yari match yabo ya mbere bakina na Guinea Equatorial kuva uwo munsi ntibarasubira kubona izamu ryabo rigiye mu gitsindo urumva ko ari ekipe novuga ifise na defense nziza cyane gose kiki wari wahaye amahigwe ya Angola Angola kubona sinibuka umunota wa kangahe barose ukazi kuipoto navuga ati eba nabapete kabisa ngiye baraza kugaruka ariko kuko barabona yuko ngo yarakinye bari bagerageje ya motivation yarabadugije gose ariko urumva bahuye na equipe ikomeye ishobora gutsinda kagaragara na score Nigeria ribaye incuro 8 zose mu nkino za kane bashitse muri demi finale umwaka wa 2002 muri 2000 barashitse muri demi finale muri 2002 barashitse muri demi finale muri 2004 barashitse muri demi finale 2006 barashika muri demi finale cyo gihe Nigeria yari ikomeye umva ko bikurikiranje kane zigira kuri zine bagiarukira muri demi finale ariko hariyo n'ahandi bagiye baratwara igikombe ca kane muri 2010 baragaruka ku nshuro ya gatanu bashika muri demi finale 2013 ho banatwaye igikombe abatari bake baravyibuka hama muri 2019 kandi yabereye mu Misiri barashitse muri demi finale nino nshuro rero bageze muri demi finale igira 8 ni igihugu ubona yuko bariko baragerageza no vuga kugarura ya mateka ya ashirako yuko muri izo demi finale zose burya nawo bafise malediction imwe urabona ko bashitse muri demi finale zine zose barazisezerewe wango bakina wa 3e place wako bamaze kuba bashika kenshi muri demi finale mugabo bagatanga kuba muri 2013 niho baheruka kubandanya bagatwara n'ico gikombe ariko gendo ndabire bagiye baragira parcours nziza demi finale mugabo kabari wo novuga yuko full stop ya uyu munsi gira mu migwi isigaye ihabwa amahigwe ngira niyo malediction zikabavako burya nako ndabona burya mu bantu bariko barayemererwa ibintu bikomeye burya papa wa Davido uno mu Sani muri rimbi mu Naija burya sinzi ko burya avuka mu muryango ufise doti ya mu papa avuze ati inyuma yaho baronse mu muri quart de finale yafashe ukunya agenda abemerera buri mukinyi wese Mercedes apa nimwe zibiri umukinyi umukinyi umwe
ugwiza tungwa umwe ku gatwe kiwe ariko ndavuga ni burya muragaba cyane ku byo twumvise Angola bashize ahagaragara twomenya ivyo Nigeria navyo babemereye urababemera ama iPhone bon iPhone c'est pas mal n'ibihumbi majana abiri na mirongo itanu y'amafaranga amanyabura by'idolari si amafaranga make bon ushirako yuko inyuma yuko papa wa Davido yatanze izo Mercedes zibiri kugumukiye President de la République nawe yashizemwo imiliyaridi 10 imiliyoni 12 n'amafaranga amayero kuma equipe nationale yose yitirirwa Nigeria uhereye mu makategori agira n'abakobwa barimo ego miliyoni 12 y'amafaranga ama euro aravuga ati ayo n'ama indemnité pendant 15 mois aba sélectionné iyo migwe makategori ya nationale mugabo imigwe seruke gihugu uhereye mu bigeme mu makategori atandukanye aravuga yuko arabizi neza yuko mu ma federation ko hari mu ibibazo by'uburyo ati abamenyereza ndabizi ko mudahembwa neza fata yuko nimba mwari muheraniwe amezi 4 gendagize izo indemnité z'amezi 15 imiliyoni 10 y'amafaranga ama euro araterekamo president de la République uyo ni president nito ngo Nigeria dushaka kwisanga cyangwa se nataravuga n'abandi bon de toute façon ni equipe biboneka yuko yasuye kandi kuza mu bihe byabo byiza jewe kabisa nawe ati naho batariko barayishira mu bafavori equipe ya Nigeria nibigenda ko ndavuga kuri interesa peu importe ibihe baba barimwo mugikura ko yuko yigeze kuba ari equipe nziza gusa nabo byaratevye cyane kugira ngo bagaruke urabona ko ino kane kabisa iriko ikwirerekana igicu ciza kumugosero yagirwa wa Super League reka turabe rero bivanye nuko bafise usatirizi bwiza bagiye barakuramo imigwi ikomeye cyane Cameroon bakura muri za Guinea Equatoriale gakuramwo wegeruka bakuyemo Angola bagiye guhura na equipe ya Afrika y'Epfo novuga ni bihugu novuga bivuga ikirimi cy'icongereza byose byabaye colonize n'abongereza ni derby yakajya karere kawo rero ukuraba na Afrika y'Epfo twavuga yuko nayo yaviriye aho gotera izuba itabawe cyane n'umunyegori wabo ko aravugwa cyane kuye mupira tiro bizine zose muri zitanu z'umugusero w'igihugu novuga bariko barakina nande niho Pavel nabo garuka ko muga ku munsi wa gatano ku mugoroba saa 4 z'ijoro RDC bariko bitwara neza imbere ya Zambe kabisa RDC barapiga fimbo kabisa bisindo bitatu kuri kimwe ariko kandi yumvira igihugu cya RDC hamwe ibindi bihugu novugiye batanguye kubitsinda bica biva muri je canke bikibura hoho rero niho cacivyukira batanguye bagitsinda igitsindo hakiri kare abantu bavuga ati noneho kino gihugu ivya birarangiye witwa Mbayo Peti yakuyemo Guinea Equatoriale Mohamed Bayo akina muri Le Havre mu France niwe yatsinze kuri penalty ukabona rero yuko witwa Chancel Mbemba asiga aheze iminota 5 yonyene kino gitsindo bacinjira yagira yacyakana Kongo ni nawe yari yatanze ibiharage ku gitsindo cya penalty arakora ikosa mu defense oya yaramutetse ku munota wa 77 baragomba igitsindo Yohan Wissa aza kubashiramo penalty ku munota wa 65 yoyo ryari kosa bagira rya numero 10 wa RDC yitwa Bongonda numwe mu bakinya ariko rigaragaza hagati mu kibuga muri RDC mugabo ataramenyerewe cyane gose urumvirasyono ndibaza match razikina neza urumvirasyono araza kuba novuga Peti banoga defense ya Guinea hama bamugirira ikosa witwa Chancel Mbemba tora umupira ahereza Yohan Wissa ati teri no penalty wenda kwizeye Yohan Wissa aza kuba yishiramwo neza cyane gose hama witwa Maswaku aza kuba novuga amarira abanyagine ku gitsindo cyo ku munota 82 gutyo rero RDC babashitse muri demi finale bakuyemo Guinea kabona ko ari amajambo novuga yimbere y'urukino umumenyereza wa Guinea yagiye arashikiriza ariko n'amaramara yaramufati yawara yaramukoze ati RDC kabisa ngo tugira tuyirungike muhira tuyitahishe turi tayari twe kuzinga abavarize ngo dusubire mu rugo nabonye RDC rero novuga itanga icyizere yuko ishobora kubikora inyuma y'imyaka 50
badatwara kino gikombe uravye novuga abakinyi nyene bari motive uravye soutenance novuga bariko oya motivation barifise imeze neza ameze bien gusa bagiye ubona ko Côte d'Ivoire zo ari match ikomeye cyane gose ariko ni RDC yatangaje abantu Côte d'Ivoire bo bace bakina ku munsi wa gatandatu bace bakina ku munsi wa gatandatu bahura na Mali ni gurukino twatanguye tuvuga ko hakiri kare novuga kwatangaje abatari bake yumvire Mali barose novuga akaryo ko kubona Côte d'Ivoire baronka ikarata y'umutuku hakiri kare ku munota wa 73 witwa Diakite yari yatanguye novuga shiramo kino gitsindo cha Côte d'Ivoire cha mbere munota 73 mugaca asiga asohotse acasiga bagenzi be badakwiye yari witwa ndi witwa Kusunu mukinyi w'inyuma akina muri Leverkusen niwe yasohotse Bayer Leverkusen kwa Xavier Alonso niwe yasohotse asiga n'ururombo babuzerema n'abakinyi beza cyane gose babuzerema ikomeye cyane burya se wenyene turaza kubishika ko ku ruhande rwa Côte d'Ivoire bagiye kubura muri no demi finale bagiye gukura na RDC bagiye kubura abakinyi bane bose shize ko nuno Petit yambuye impuzu no Diakite yatanze igitsindo c'intsinzi aho ntazoboneka kuko yarafise karata zitatu acakuramo mayo ara jeunesse kabisa acakuramo mayo agenda gucelebra urabizi kwiye mayo utabaguha karata acakwiza zine urumva nazoboneka muri iyo match azoboneka muri match yari match rero yari isize ubwenge kuko yumvire Côte d'Ivoire bayitsinze igitsindo ku munota wa 62 witwa Douglas ku munota wa 73 baraje barakigomba siramo yuko Mali yari yahushije na penalty baronse Mali yararose penalty mu rukino yatewe n'uwitwa Diakite Adama Traoré ayihereza sha munyegori yafufana kabisa yayiteye gutumengo ariko aritemberera umuziki ariko aratamba umuziki kweli cyatawe kugira kabisa ndetse fasara aho tubivuga tuti burya amahigwe nibo bayiyatse ubwabo kuko kuronka penalty muri quart de finale ngikukina imbere ya pays yote kabisa koko baba barateguye yuko ashobora ko amatirombe bashobora kuyatereka penalty kaboneka uburyo yayiteye sinzi ko ari cyizere cyinshi yari ifitiye sinzi ko byari bimeze gute mugano urango feye yabo ngushaka ko feye yo muri Côte d'Ivoire yaramunaniye ingene ashaka kujera uburyo ashobora gute yateye akantu naje ubwanjye ngo yari itsitayeko ayihereza neza cyane atanga ubu nyinshi zigiyemwo aho gusa je niho naciye mbona yuko Mali kabisa amahigwe yawo atabwiye kugabanuka umaze kuwa mama burya arabantu tubaze ubu tuti biratangaje kubona umuntu penalty uravye uburyo aho bayitera kara umuntu ashobora gutera umupira nko kuri 18 metres kwa ukinjira muga penalty bikanga burya rero nitwibagire yuko romantar muri tirobi cyangwa penalty ikonta cyane ari abakinyi nico gituma bakoze kwita ngo Ronaldo ngo Cristiano Penaldo ari abantu uzanye mama nkajya ubuzi neza yuko kurakina se umva ni ibintu ushobora ugatwara ekipe yawe muhira cyangwa ugatuma babandanya ari abantu rero mu batabakomeye kumuzana gutera penalty nkijya imbere ya pays organisateur ubona public ingene yari imeze cyasa bisaba umuntu afise mentali renze kugira ngo aze gutera penalty ibintu vya wawa bo bifishoga ko muri atlete bashaka ko ari wazitera mugo byarabonese yuko kabisa nawe hari ikintu cyari kibuze ujya yitaje ni yagize ibintu uyu yateye uyu unye Traoré ni Adama Traoré utu no tumuzi vrema Traoré niwe yahora atera penalty no muri Mali Mali Adama Traoré mu yarace no mu bigwi yo mu yasohojya nuwo bitirana uyu yakina he kuba kabisa vrema yaje umuntu yarantangaje kabisa imwe yayiteye nk'umengo ntazi ivyo arimwo kina muri Hull City muri championship mu Bwongereza bo ukomeze kose Côte d'Ivoire ni yabandanyije ariko uraba ahantu gumiva hotel izuba bwo barabikorera uravye buryo babaye archidomine ukaraba ingene bagiye
umenyereza Emerse Fat twomukeza cyane ari no yiswe bashira yego twomukeza cyane buryo yavuye afata Nicolas Pepe aramukuramwo ashiramo izina rya ndavuga uno Sebastien yabaze ko asangaza n'umukinyi yitwa Sori inyuma kuramwo witwa Serge Aurier ashiramo la jeunesse kuko bati aba batamafise ba Michael Seri bamaze kuruha naco bariko barama kandi turi nusu fo yuko nzana amaraso mashasha abana bakiri bato nukuri remplace ziramukundira ziramuyo nimbari singra uno mpeta kina muri Brentford araza aratsinda igico gitsindo kabisa ubona yuko ari gitsindo cyo kwiyemerera uburyo ya persheje hagati y'abakinyi amaguru y'abakinyi b'abadefenseur ba Mali aremera ati kama mbaye ndashize mu kuguru atereza mu cyo gitsindo cyo kugomba mu minota nka 90 baragiye muri prolongation ariko uburyo bitanze bana bapeti babintu Diakite na Sebastien Aller ega tuvuge yuko na Paul Sebastien Aller yagize icyo imara bose ziko babonye igisizo cya kabiri igisizo cyo kugombora yabaye dégagement ya Yahya Fofana acagira adevye umutwe atera umutwe arawudevya yego ucugenda ku kinyi yego ku ruhande rw'uburyo ugiye kuri buwaji acatera arondera muri surface uburyo baradegaja nabo yego umupira wamugarutse ko yego kandi urumva sego Fofana yagize uruhare mu bitsindo bibiri biciye kuri we na Sebastien Aller urumva Apollo rero novuga y'abahamplace yagiye kugira ikimaze ariko cyane novuga yuko ku ruhande rwa Mali bo kwigayo ubwabo kuko hari umwanya bagize bagira kan mukote y'abanya Ivoire y'abakanya Cote d'Ivoire bahamara nk'iminota nka 20 kabisa ubwo bonyene bafise umupira abanya Cote d'Ivoire bafata umupira bakadegaje bakikura ku rugo nta ninguvu bari bagifise zo kuja kugira ama contre attaque ko bari adakwiye ati iyi equipe ikoragira domination ni concretize iraruhira abaye mu minota ya nyuma rero igitsindo kabisa cyagiye guteturura nkuko bakuze kubivuga abafana ba Cote d'Ivoire kabisa twa dutangiye nanjye guharura titiro biziratangwe ngaha igitsindo ngicyo kiba kirinjiye nuko rero ni Cote d'Ivoire bavuye ku munsi w'Imana aho gotera izuba bakuramo Mali itsindo biri kuri kimwe ariko kandi Cape Verde nabo nyene bavuye basezere ku kindi gihugu nobwa cyahabwa amahigwe menshi bivanye no vuga no kungene cigaragaje cyane gose kuva ino kandi itanguye ni Cape Verde ariko imbere ya Afrika y'Epfo cyane